Shalom shalom. Dusangira amajambo dusanga mu gitabo ca Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 5 haravuga ngo narakubumbira mu nda nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Dusangira ijambo rivuga ngo kurobanurwa n'Imana. Icyambere no kubwira nuko Imana irakuzi kandi ni kumenya uyu munsi yari yarakumenye kuva kera utaraja no mu nda y'umuvyeyi wawe. Aya majambo yabwiwe Yeremiya Imana imuhamagaye kugira ngo imutume ibanza kumuremesha iramubwira ngo narakubumbira mu nda nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Murumva ko ayo majambo yarayo kumuremesha kugira ngo amenye ko Imana imuzi kuva kera kandi yanamurobanuye kuva kera ntagire ubwoba ntatinye. Nsomye ijambo ry'Imana nagiye gusanga hariho abandi benshi Imana yarobanuye batarava mu nda z'abavyeyi babo bataranaremegwa no mu nda z'abavyeyi babo. Uwa mbere ni Samusoni. Samusoni umuvyeyi wiwe ariwe Mukamanowa yari ngumba, hanyuma marayika araza aramubwira ngo uzosama inda uvyara umwana w'umuhungu. Mu gihe uzoba utwaye iyo nda ntuzonywe ikiboreza ntuzorye ibihumanyo, kandi kiramubwira ngo uwo muhungu niyavuka ntihagire urupfu ruzomugera ku mutwe, mu yandi majambo azoba umunaziri wanje kandi niwe azotangura kurokora Abisirayeli. Imana imuhamagara nk'umunaziri azotangura kurokora Abisirayeli. Uwo yarobanuwe atarava no mu nda ya nyina. Hanyuma hari uwundi Yohana Umubatizi nawe nyene atarabaho Imana yari imuzi, kuko umumarayika yaje kuri Zekariya ari mu gikorwa c'ubuherezi aramubwira yuko umugore we Elizabeth azosama inda kandi nawe nyene yari ngumba, hanyuma azovyara umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu Imana iramubwira ngo azogarura benshi bo mu Bisirayeli bumvira umwami Imana. Ikindi ngo azogarukana imitima y'abavyeyi ku bana n'intabarigwa azisubiza ubwenge bw'ubugororotsi. Ico ni igikorwa Yohana nawe nyene yararobanuriwe. Hari n'abandi benshi barobanuwe. Pawulo yarobanuriwe kuvuga ubutumwa bwiza mu banyamahanga. Dawidi nawe ararobanurirwa kuba umwami mu gishingo cya Sawuli n'abandi. None nawe uno munsi warobanuriwe iki? Nagira ndakubwira yuko kurobanurwa n'Imana nagateka kandi n'ubuntu butangaje. N'uyu munsi buga Imana iracyarobanura. Harabi irobanura abavyeyi bakabibwirwa abana bakiri mu nda z'abavyeyi babo, n'abandi ibibwira uyu munsi kaza nijwi rya mpwemuye rikamubwira ngo haguruka uje kunkorera igikorwa kanaka. Ingorane ni imwe gusa, n'abantu bahaguruka bakituma, bahaguruka bakaja gukora ibikorwa batabwiwe n'Imana. Iyo ni ingorane kuhagarara mu mwanya cyangwa ukaja kuvugira Imana atariyo yaguhamagaye ngo uyivugire, ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko nimba wararobanuriwe igikorwa kanaka, reka ndagutera intege ko ari ubuntu kandi ari iteka watewe. Haguruka ubikore ugifise inkomezi, haguruka ugende gukora icyo yagutumye kandi uzonabihemberwa nuko Imana ibahezagira.